ndagusunika byanse ku nguvu mpaka winjire byanse ndashiramo imbaraga tu mpaka winjire mu mwanya wawe. Haleluya. Amen. Tusome neno la Mungu. Esteri 5. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Yes, akiwa enzeni. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Imba mambo. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Yes, akiwa enzeni. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Sema kwa Kirundi. Byose bigenda neza. Uyu munsi Byose bigenda neza. Yesu aritegeka. Byose bigenda neza. Byose bigenda neza. Byose bigenda neza. ko Yesu agira avuge biraza gukunda. N'abantu ntibavuze. Baragize umwanya ukwiri. Umwanya barawuronse. Barakwanditse kibitabo. Uzi sha bafise ibitabo bikwiriye by'amagorwa n'amarushwa yawe. Haleluya. Ibitabo barabifite bameandika. Reka Yesu nawe yandike. Yesu nawe avuga ijambo. Esteri 5:1. Sinzi uko wahabonye asomere. Hano umuntu numwe arahabona. Esteri mwamuzi. Soma mu izina rya Yesu. Ushira mikrofone. Bukeye ku munsi ugira gatatu, Esteri yabira imyambaro yiwe y'ubwamikazi, aragenda ahagarara mu karusha ko ku ngoro y'umwami, aharabana n'iyo ngoro nyene. Kandi umwami yaravyagiye ku ntebe yiwe y'ubwami mu ngoro, atumbereye no mwirebe. Nuko umwami abonye umwamikazi Esteri ahagaze mu karusha, Esteri agira ubutoni imbere yiwe. Aciye Yesa yicare ku maniyo mikrofone kugira imbaraga nkizo umuvuga butumwa. Sinzi ko ari regrage hano akuti. Ishwi nyene ryohe. Haleluya. Esteri ngo agira ubutoni. Niryo jambo Imana yampaye. Esteri ngo agira ubutoni imbere y'umwami. Kamaze nsubira inyuma gato mu mateka ya Esteri. Ubumwanyi burihuta. Esteri numwe mu bayudakazi bari Ishushani, Babiloni, hariya mu Bamedi. Bari baragiye, je ndibaza ko Esteri ashobora kuba yaravukiyeyo. Kuko igihe Isirayeli ivuye mu kinyago inyuma y'imyaka 70, hari abantu bamwe banse gutaha. Kuko bari bafise ubutunzi, bari bafise ibintu byinshi. Kuko ico gihe umwami barekuye batashe ku ngoma y'umwami wahe. Gihe bavuye mu myaka aheze imyaka 70 hari hatwara umwami wahe Ibuperesi.
Jose hatwarana Beroshazi hatwara Kuro, hari ku ngoma ya Kuro, kuko ngo Imana yakanguye umutima wa Kuro kugira ngo Imana ishitse isezerano yari yaravuze ivugishije ba Yeremiya na ba Ezekiel n'abandi ko nyuma y'imyaka 70 bazogaruka. Ndakubwira mwene data, igihe cyo kugaruka cyageze. Igihe cyo kugaruka cyageze. Inyuma y'imyaka 70 barasubira inyuma, bagenda bajanye na ba Zerubabeli, bagenda bajanye na ba Ezra na ba Nehemiya. Bagiye mu mico itatu. Bamwe bajanye na Zerubabeli, kandi abo bose batatu muwese arafise mission yiwe. Haleluya. Zerubabeli mission yiwe yari yo gukora iki? Mission ya Zerubabeli yari yo gukora iki? Nimusoma Bibiliya. Ezra wewe mission yiwe yari iyihe? Mana we. Nehemiya we mission yiwe yari iyahe? Bobo murakazi. Sijagutebagana kwera umwanya. Haleluya. Baragenda muri kwasigara abantu bamwe bari bafite ubutunzi mu cyo gihugu banka gutaha. Biberaho bararoranirwa, kandi bamwe muri bo bari bakomeye. Muribuka ko na ba Ezra na ba Zerubabeli hamwe na ba Nehemiya bari bwami. Hari n'abandi rero basigaye. Iyo tuvuze ngo Moridekayi yari umuzamu, uzogenda ubizwe umuzamu muri presidence kuri umugabo, hapfa kuba umuzamu ari we wese. Aha, yari umuzamu yugururira umwami asohoka yinjira muri presidence. Yari umuntu akomeye. Moridekayi yari umuntu azwi. Nico gituma n'igihe ngo umwami yagomba gutoranya umwami kakazi, ayo makuru Moridekayi yayumvise, kandi bari bakeneye umuntu ari mu bwoko bashaka bipfuza. Esteri ntiyategereza kuja ku rutonde ngo, ariko Moridekayi kuko yari bwami, yari asanzwe azi amakuru, yari asanzwe azi iminyuro yose, aragenda abwira ka Esteri. Uwo munsi agahindurira izina, agahabwa izina rishasha. Ubwa mbere yitwa Adasa, amwita Esteri, izina ryo muri ico gihugu. Adasa ryari izina ry'Abayuda, Esteri naryo ryari izina ryo muri ico gihugu. Kujya ba Daniyeli bahaye amazina yandi, nawe bamuhaye izina rishasha. Haleluya. Uyu munsi uhabwa izina rihuye n'ikibanza ugomba kwinjiramo. Uterezo kumenya ikibanza ugezemo n'izina ryacu. Imana iguha izina rihuye n'ikibanza ukeneye, rihuye n'umwanya uwifuza. Ngo aramujana. Byari byagenze gute kugira ngo Esteri azi ayo makuru? Murayazi. Munshake nko mu munota umwe ndabivuge ngo umugore yitwa Vashiti yasuzuguye umugabo wiwe yitwa nde? Ariko abantu musoma Bibiliya tufashanye kwigisha. Yitwa Asuwerusi. Asuwerusi ngo yateguye umunsi mukuru yatwara ibihugu bingana 127. Yari umugabo akomeye, umwami akomeye, umwamperere. Haleluya. Ntiyari umwami, yari umwamperere, yari umwami w'abami, yatwara abandi bami. Ngo yava mu Buhindi akageza muri Ethiopia. Yari akomeye cyane. Ngo Vashiti baramuhamagara kugira ngo yitabe umwami, kuko umwami ngo yarahejeje kwerekana utunzi bwiwe bwose. Aravuga ngo nta kindi gisigaye, hasigaye ko ndabereka umugore wanje. Haleluya. Ngo Vashiti yanka kuza. Vashiti kutaza byari bivuye ku Mana, kugira ngo agakobwa kitwa Esteri gashikirwe. Nawe Imana igushirireho impamvu itumushikirwa. Shiri akantu
kari Imana ikora akantu. Amateka aravuga ngo umwami ngo yabwiye abantu ngo ikintu gisigaye nuko ndabereka ubwiza bw'umugore wanje. Aravuga ngo uraza ukore defile uca imbere y'abantu uri gusa utambaye babona ubwambure bwawe. Aravuga ati icyo ntabwo nocemera. Kumbe ibyo byose byakozwe n'Imana. Imana igira kanishonda ikora kavirigire igushiriramwo hahandi bya bindi. Esteri nawe ngo baca bamushira mu bakobwa kuko ngo baciye bamubwira babami baramubwira ngo Vashiti nasuzuguye wewe gusa ariko asuzuguje twese abagore bacu ntibazotwumvira. Igikenewe nuko tukuronderera uwundi mwamikazi akwiriye. Umwamikazi akwiriye ni wewe. Niwumva ko akwiriye uwo mwicaranye bizoba ari byo mwicaranye, ariko niwumva ko ari wewe. Imana ntabwo iri kiravugana n'abantu, iri kiravugana n'umuntu. Iyo turi mu bihe imbere nibi Imana ibiri kiravugana n'umuntu. Imana ivugana n'umuntu. Sinzi ibyakuzanye uwo mwicaranye ntuzi ibyamuzanye. Uzi ko ashaka n'umuntu yaje ngaho yaje kuroga uvuga ngo ngwire byuyu yaje kuroga. Ni wewe uri kurabwirwa. Sindi kurabwira uwo mwicaranye, ndiko ndabwira wewe. Imana iri kirabwira wewe. Esteri ngo Moridekayi aramubwira ngo ntuzuvuge ubwoko bwawe. Haleluya. Abantu biyemeza cyangwa wewe ugeze ndababwiza ukuri. Ari umuntu umwe n'ijambo ry'Imana ngari mu migani rivuga ngo nugera imbere y'umwami ugenze buki no mukujya ugenze buki ntuzane inzara usirete njambere ya mufano n'abantu bashika imbere y'injya ugaca umubona wari cyaya rubijumba bitetse maganda n'amafiriti cyose bijuru gusa gacaya rubugari bw'umwumbati n'ubugari bw'ibigori n'ubw'ingano bwose agashyira ku isahani n'ububamo. Nugera imbere y'umwana ugira ubwenge witegereza inge najya witegereza inge natamira. Hari abantu babujijwe umugisha n'inda cyuya tumbo apeti nyinshi. Haleluya. Ugiye mu rubanza bagize dine uzomenya abantu bagifise ikibazo cy'inzara. Uzobame atora citro agafutora na orange agatora na coca zose agazishimbere yi. Hariko abantu inzara yaheza atora amazi. Ari umuntu yambwiye teko jeno no amazi mu rubanza. Na bombo riri mu rugo. Na mabido abantu bagifite ibirarane by'inzara uzobamenyera ku meza. Kuko wewe umuntu amaze kuronka arazi ko umwanya wose ashikira muhira aza kuronka ifana. Ariko bavuga ati ndayinwa rimwe mu mwaka ngiye mu rubanza reka ngende mbitse izo mu mwaka mu mezi ari imbere. Hari abantu bahushije umugisha kubera inda. Haleluya. Esteri Moridekayi aramubwira ngo ntuvuge ubwoko bwawe. Hari abasore aho hanze batwiyemeza ko akaza gukoresha yakotesheje akamodoka akaza takintagira. Vuga ko atacu ufise niba gukunda gukunda bikuza kwiyemezeza. Narimvise mukuru wanje twavukana yarapfuye mu myaka yiwe je nari ngiri muto igihe muri generation yawe aresha
hari impuzu zigeze gusohoka bazita ngo ni homeboy, amapantaro ku musozi ugasanga ifise umusore umwe bose bakayitizanya bagiye kuresha. Jewe aho mvuka baresha kuwa gatanu no kuwa Mungu. Kuwa gatanu hari isoko irema, kuwa Mungu naho baba bari mu misa bakagenda yiyambitse homeboy y'abandi kugira ngo yemeze. Ariko abakobwa na mwabaye gute? ariko vuga ukuri. Haleluya. Jesherewe wanje narakubesha sinakubwiye ukomeze, sinari kajorite mugani w'Abanyarwanda, ntabwo nigeze ndakubesha. Nakubwiye ati meze ukuntu urankunda, mbutankunda ariko ntacyo mfise. Haleluya. Nakunga kubariki sheri wangu. Sinigeze kubabwira je nahora ndi nko muhira ahantu naba kubera kwiyemeza kugumya ibanga, akambaza ngo wariye ate kumbe nagira n'igihumbi. Rero bagiye kujya ryari ati nagiye imba yabyire kwa gute. Umunsi umwe nza mbona numva umuntu aradodora sorori ya cyakura aranzanye, warababwiye hariya muhira kubitwaye, mbona aranzanye umuceri n'ibiharage n'udufiriti n'akanyama. Erako yarabizi yaranzi kunumeza. Haleluya. Yo inkuru yarako mananje mwe mumeze ko mutankebuye mwanyuragiye n'ukuri kw'Imana. Uyu mwanya wo kuja mu nkuru basha. Morodekayi Esteri ngo yinjira mu bandi bakobwa, ngo umukobwa kugira ngo agende imbere y'umwami nibyo bijya cyane sibyo. Oya jya saha ushobora usanga yapfuye sizere na nusu. Dusenge rero hanyuma dutahe iby'ijambo tuzovuge. None murataha sambiri ibintu Imana numva iri kirambwira kubabwira mutaha sambiri kamvuga iminota 5 cyangwa 10 cyo dusenga. Haleluya. Bibiliya ivuga ngo Esteri yinjira mu bandi bakobwa kugira ngo basige. Umukobwa bamusiga amezi 6 kugira ngo ase neza. Oya tekereza amezi 6 bariko baramusiga, bakabasiga abandi bakobwa bari abana bo muri ville. Sinigeze kubabwira hano ujya intambuko y'abana bo muri Rohero ni abana bo kwitaramuka ziratandukanye. Abo mu kwitaramuka mwihanga intambuko ziratandukanye n'imvugo kuntu baritikira indome aravuga ukamenga umwana wa hariya reka kuvuga amazina y'ibibanza bave mu ntera amabuye. Ariko Esteri yari yakure mu buzima utamwemerera kurenguka imbere y'umwami. Haleluya. Ubuzima yari yarakuriyemo, Imana niyitaye ku buzima bwawe wakuriyemo cyangwa wavukiyemo, yitaye kuco yakuvuze ko imbere y'ukuvuka. Ibyo byitayeho Imana. Yaba Imana yitaye ku bitaro abantu bavukiyemo. Hano hari abantu bavukiye munsi y'igiti mu ngundu z'ibitoki. Je naho mama ntamubagiye siniba iwacu kugira ngo ushikire centre de santé byagusaba urugendo. Umuntu agwaye bamushira mu nderuzo, naho kweri mama bari kumujana y'inda yamufasha. Abakirizi bashira mu ngundu y'igitoki titera igisesha
kumbe agiye kuvuka pasiteri. Bwana Yesu asifiwe. Imana ntiyitaye aho wavukiye, ariko yitaye ku cyo wavukiye, yitaye ku cyo yakuremeye. Twebwe ahantu sinabateye amakuru iwacu, twarinze tuvayo tujya koga ahantu mu mwonga ngo ni muri dushe, ngo ni muri dushe. Ugiye mu mwonga nani mu mazi yo mu mwonga, rusengo ni VIP. Amazi ava mu musozi wabashyizemo ikigovyi, ugacoja munsi ngo uri muri dushe, abandi bari muri pisine, abandi bari ntabwo urimo. Ariko Imana ntabwo yitaye aho noze, Imana ntabwo yitaye izo nambaye. Imana sema haleluya. Twakuriye mu buzima bakugurira igikabutura ukacambara kikazova ku mubiri giheze. Mwebwe mwaraba VIP, bwabo twebwe byari bigoye. Esteri nawe kuko kimutankebura nababwiye ibintu by'inkuru tubireke n'ibintu by'inana muzi murankebura mwumvise ngiye kujo bintu. Esteri yarazwi kuri liste y'abakobwa bazwi mu gisagara, ntiyararimo. Haleluya. Ariko kuri liste y'Imana yari yanditse, kuri liste y'ijuru yari yanditse. Harabana amateka adashira kuri liste zabo, ariko nabagira muri kuri liste y'Imana. Twazamura haleluya. Ngo bose barengana imbere y'umwami, kuko ngo harengana umwe, ngira ngo hacahera yandi mezi 6 bagasiga uwundi akaza. Umwami yareba agataka ico kivuye he, iki kivuye hehe, ingene gitambukana wariko ka Esteri kaje. Haleluya. Nta bintu birebire yiri warasaba byo kuyisiga, nta birebire, nta Carolite, nta mukorogo, ariko yisiza amavuta yo ku mavi. Yari yarapfukamye, yari yararonteye Imana, yari yaregereye Imana, yari yaregereye ibirenge by'Imana. Waserutse imbere y'umwami. Haleluya. Ngo agira ubutoni. Bantu b'Imana, Imana yambariye ngo ndababwire, mugiye kugira ubutoni, mugiye gutoneshwa. Sinzi ko mucumvise, abakobwa mugiye gutoneshwa. Mugiye gutoneshwa. Imana igiye kubatonesha. Yesu agiye kubatonesha. Ijuru rigiye kubatonesha. Ijuru rigiye kubemeza abantu. Ngo mubonye afatwa na rukuruzi. Ubundi abadamu n'abakobwa mufise ukuntu Imana yabaremye, mufise rukuruzi rwa rundi rukwega. Ninda rigera abona umugabo arenganye ngo abakobwa bagende baragira gutya, ariko umwana w'umukobwa arenganye abantu bose mufise ikindi kintu gikwega. Kandi ico kintu iyo mutagifise nimwokunzwe, nimwova iwanyu, yavuye ku Mana. Ariko kuri babandi bakobwa, iyo rukuruzi Imana yari yayugaye, ishyiramo amapine n'amapuke, irugara avuga ati nta kintu aza kubabonamo. Ndagusengera kara kuyu mugoroba bugira igikundira imbere y'abatari bagukunda cyangwa ngo bakweme, uhagirire igikundiro. Esteri ngo umwami amubonye atakaza ubwenge, aravuga ati uyu mukobwa yari muri iki gihugu wivashitiye imyaka narumaranye. Esteri yari hehe? Kumbe nakana kagapfuvyi katagira se, katagira nyina, karezwe na inarume yitwa Moridekayi.
wacamutunga inkoni. Uwo munsi iyo saha Esther aba umwamikazi. Ijuru ryagutunze inkoni. Navuze ngo ijuru ryagutunze inkoni. Esther ngo aragenda aba umwamikazi, ariko hahera iminsi ni 30. Ariko abo bami nabo bari gitangaza. Gute wobana n'umugore wawe mu rugo muri pare ariko umugore wawe mudashobora kubonana? Byari itegeko ko uwo ari we wese, yoba mukuru yoba muto yoba n'umugore w'umwami, adashobora kuza imbere yiwe atamuhamagaye. Amen. Iminsi 30 irahera. Muri iyo minsi umwami azamura umugabo witwa Hamani. Amuzamuye aratanga itegeko ko imbere yuko Hamani yinjira abantu bose bazomwunamira, amugira mukuru, amushira hejuru cyane. Amushize hejuru cyane, Moridekayi mu mateka yiwabo byarazira ko bapfukamira umuntu cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose. Bantu b'Imana, umuntu nakabe ikigirwamana imbere yawe, nakabe ngo agusuzugure atuma ugenda mupfukamira. Musaba guhaye ushime umushimire, ariko ntuje kumugira Imana. Kandi abantu baduha kugira ngo tubagira utugirwamana. Uzi ko abakozi b'Imana mu y'imyaka babaye bigirwamana ameze akadakanda k'abakozi b'Imana, nta mwanya office wacu. Ariko iki gihe kiragoye ngo ahetse icyubahiro cy'Imana, umuntu bakamusasira imuzu. Yesu niwe basasiye imuzu wenyine. Umuntu wese uzobona uwo ari we wese ukabona bamusasiye ibitenge. Cyo navuze nawe ucibwire, ni Yesu abereye icyo cyubahiro wenyine. Ugasanga umuntu afise yitwa ni pastor, afise ka igrize kangana nk'aka mugabo yigize eba kugira umushikire protocole oliva nkariya n'amamotorora n'amafime. Kibazo uyu n'umuntu ugasanga utuntu tw'udusoresore twambaye amafime ngo ducunze nka jewe n'ubufime ngenda byitege twamenga n'ubuyinkoboshe. Ibintu kigiye bishi mutunzende. Umunsi umwe reka ndatera gakuru, tugitangura hano Abrahamu yashatse kunkorera security. Dutashe mbona arankurikiye, tururi bisi, twurutse bisi mbona rururutse, ngwereka ndagushikana muhira. Sha ndamubwiye ati mugabo, ubwa mbere n'ubwa nyuma ndakubona inyuma yanje, uje kuncunga jewe uraza kurara hano. Ugasanga umuntu avuye muhira yitwajije ibitabo, mugabo yagera mu nzu muri eglise ambutiyagika mu gipolitike bayita engrafamento ambutiyage. Hari abantu baduteje ambutiyage. Niwe yahindutse Yesu, niwe yahindutse Imana kugira umushikire. Aho ni nka jewe avize ishengero ringana nk'i ricanga riri inyuma yi kibazo umuntu naronka ishengero ry'abantu 1000, naronka ishengero ry'abantu 2000, nazoho nyanga abantu ba mbabarire sinafise umwanya wo kuvuga abantu. Ariko negenda babwiza ukuri, Moridekayi yari yarigishijwe kuwo guha icubahiro c'ubumana ari Imana yonyene. Abwira Hamani ati no, nzokubugurura mugose nzogupfukamira je. Wanasifiwe. Nguyo mwanya Hamani agira ishari, agira inzigo, aravuga ngo uyu muntu negeza kumwica. Ngo acagenda yishisha inama, umugore wiwe yitwa nde? Ni Zereshi. Ngo mugisha inama ati hari umugabo umwe w'umuyuda
yansuzuguye ngo ngira inama yahe ati genda ushinga igiti ujugiye usaba umwami amuguhe umumanikeko. ngo ayo makuru Moridekayi arayamenya. Ndashaka Imana ibabwira amakuru y'ubuzima bwanyu. Imana ikwibira akabanga k'amakuru y'ubuzima bwawe. Imana uzura byuko ugenda mugabo ufise amakuru yaho uza guca. Amuri baza ko nariko ndababwira amajambo akomeye. Kwa nahagurukije naho ndamubwira ngo wewe ngo ibi nibi ngo wewe nibi. Namwe mfise w'ivyo. Wewe ni wakira ijambo igimanye kiravuga iraza kugukorera. Mfise umwanya mutoya. Nyenje uzohanura ejo dufise umwanya na dimanche. Ariko umwanya mvuge dukeya hanyuma dusenge twitaye. Wanasifiwe. Uwo mwanya ashinga igiti ngo reka ayo makuru Moridekayi arayamenya. Agenda atuma intumwa ngo mugende mubwire Esiteri yuko hari igiti cyashinzwe kandi ntabwo cyashingiwe jewe cyenyene. Hamani akeneye ko n'abayuda bose bava bakagera bicwa. Haleluya. ngo muri iryo joro reka nababwire Hamani yashinze igiti atarasaba umwami ko amuha Moridekayi kuko yari abizi kwaza kumumuha. Aza yashinze igiti azagize gute yashinze igiti aza kumumanikako. Umbe nazi ko ari kararukarisha ngo ari we rumwa. ngo muri iryo joro muri ico gicu umwami aburitiro. Haleluya. Umwami aburitiro biranga ko asinzira. Imana iramubwira ngo ntabwo upfa usubiriye gutora agatiro kanguka uryama gute. Hari umusabye wanje agiye gupfa. Imana yambariye ngo ndababwire igiye kubuzitira bakomeye. Yambwiye ngo ndabatangarize umuntu yafashe dosiye y'ubuzima bwawe Imana iramubuzitira. Umuntu yafashe urugo rwawe agafata ubuzima bwawe iramubuzitira. Ntabwo mucumvise neza. Ubuzima bwa Moridekayi bwari busigaye mu biganza by'umwami wenyine ko niwe yari asigaranye ijambo rya nyuma. ngo aburitiro bakamuha akavinyu wapi akawisiki wapi n'izindi ntazi. Akavinyu n'akawisiki izo ndazizi ndazumva bazivuga ariko sindumviriza. Whisky sindumviriza ngene imeze. Haleluya. Kandi sinzonumviriza byarancitse. Biranka ngo bamuzanira igitabo. Aravuga ngo munzanire igitabo. Haleluya. Munzanire igitabo cyanditswemo amateka y'ubuzima bwanje numve basi ko nonezerwa. Kumbe muri ico gitabo harimo ipaji ya Moridekayi. Ndagenda gutangariza mu gitabo cy'Imana harimo paji yawe. Ngo batangira gusoma aza yumva bageze ahantu handitse ngo wewe mwami itekiyi niyi wari ugiye gupfa. Hanyuma umugabo witwa Moridekayi w'umuyuda amenya ayo makuru araza arayavuga. Bayakurikiranye iperereza ryawe rikurikiranye risanga niko bimeze ngo abo bagabo babiri bagomba kukwica barabafata barabica. Ati muvuze gute tisubiramo. Ari ukuntu kera mu myaka ya kera hari amaradiyo yajyamo amabande kasete. Iyo indirimbo wayumvirije zari indirimbo ziri ku bintu by'ibigozi bizunguruka. Iyo indirimbo wayumvirije ukeneye gukurikirana indirimbo wumvirije ubwanyu hari akabuto wafyonda. Ndashaka mwiriteraniro ry'uyu mugoroba Imana ifyonda akabuto gasubira inyuma ayi ibintu subiramo tumve. Ati Moridekayi umuyuda niwe yagukije ugiye gupfa. Ati none arihe?
atari hariya kwizamu yahawe iki? Hari ubushikiranganje bamuhaye bw'umutekano, wera akwira ubushikiranganje bw'umutekano cyangwa bakamuha gutwara iperereza ry'igihugu, ariko bamugumiza ku irembo. Ati yahawe nta na kimwe. Uko biriko biraba bari muri ayo makuru buba burakeye. Oh semene haleluya. Buba burakeye umutwenzi uratambitse. Aho nyene Hamani ba abarashitsi biruze V8 hodi tuoninde umwa baramubwira ati ni Hamani, ati mamagare yinjire mbiyo mbiyo. Acha yinjira aramubaza ati Hamani, hari umuntu ngomba gushira hejuru n'iki gihugu, umuntu nakunze guhicubahiro yokorerwa iki hano? Ati mwana, atuye umuntu bofata ifarashi ugenderako V8 yawe bakayimugendereza bagafata ikanzu yawe bakayimwambika, bafata impeta yawe kashe y'igihugu, kuko zijya mpeta nizo zaba zirimo kashe y'igihugu, ngo bakayimuha bakayimwambika. Yarahejeje ku mwaka ubwami, ngo bagaca bafata umuntu wa mbere mu gihugu akomeye akagenda imbere yiwe, agenda arazunguruka muri vile avuga ngo uwo mwama akunze guhicubahiro uko nikazohora agirirwa. Ati nta kintu wihenzeko, subiramo neza wiyumvire, wihamane gwari ruzi ko ariko bamenyeye babona aribo bazamuka batera imbere bashika kure, ibyiza byose babyerekezako. Imana noneho yahinduriye iwawe. Ndaguhanuriye mu izina rya Yesu Kristo, ikiganza cyamaze kwerekeza iwawe, ikiganza cyamaze kwerekeza iwawe. Sema haleluya. Cyamaze kwerekeza mu rugo rwawe, cyamaze kwerekeza mu nzu yawe, cyamaze kwerekeza ku kazi kawe. Twazamura haleluya. Mana we ariko mana we baraturenge, ariko mana we waturenge. Oya reka wa muhungu, Yesu ashimwe cyane. Ngo genda ataramubwira ngo wewe nyene Hamani, genda ibyo bintu uvuze ubikorere umusavyi. Baraje kubitegeko ry'Imana, baraje kubwitegeko ry'Imana, baraje kubwitegeko ry'Imana. Sema haleluya. Imana igukuye kiceyi, Imana igukuye k'ibyo bakubuzeko, bakwise umurozi, bakwise umupfumu, bakugiriye nabi, baraguhamvye, bagushize mu Tanganyika, ariko Imana igukuye yo. Komera Yesu amashi. Ngo genda wewe nyene kandi ubikora unezerewe, ubikora unezerewe atakubabara. Ngo acaragenda ngo ubigende ubikorere Morodekayi umuyuda yakoze igihe kinini ntahembwe. Haleluya. Semene haleluya. Ibikorwa byawe byamaze kwibuka imbere y'Imana, byamaze guseruka imbere y'Imana, byamaze guseruka imbere ya Data. Ugende ubikore kuri Morodekayi yarakoze, ariko wowe abari wowe ujya bamaze iminsi bagiye ibyawe, warabatungishije urabambika kubagirira neza, ubahe ukima bafise ijambo wewe wabahaye, bageza aho bageze bahakesha wewe, ariko wewe uri mu cavu, uri hasi, uri mu mukungugu. Imana irambariye ngo ndakubwire igihe kirageza ngo iguhe indishi. Ngo ubikorere Morodekayi umusavyi wanje, umusavyi w'Imana yicaye kwire. Tekereza ari nka wewe
wewe ubonye aje ugati rero agira nyinshi ahejeje ko mu munyenga uyagira nyinshi ahejeje kunyoza ahejeje kunyambika kumbi bwami ndabonye ingene bapfa imbere yuko abantu b'ibwami bapfa banza bakabagaburira abyumva Yezaza ko Mordekai yavuze icyo jambo tibayi izo njyawo wozijyana apeti ati fuye nubona kibivuga neza fuye yajoro wagira upfe ntabwo ugipfuye imana yawe iguciriye akazi ngo acamushira karamuzungurusha mu gisagara umwami akunze nabingenagirirwa bagenda bahanagura uyo ni wewe ugiye gukorerwa protocol semene haleluya protocole y'ijuru iraryoshe iyo uri kwakorerwa protocole utafabrice ariko anafabrika icubahiro ariko ari protocole ivuye ku Mana iraryoshe icubahiro ni cyiza iyo wagihawe n'Imana iki kibazo abantu bashaka kuciha iyo wacihaye nikimara kabiri bagenda ramuzengurusha mu gisagara hageze ku mugoroba ngo arataha tekereza atarashe ageze muhira ati karabaye wa mugabo nasize manikiye igiti ibintu bibaye muze gukurikirana amakuru yo ku mugoroba ya saa moya n'usu kuri tenebe ibintu bibaye none reka nababaze umuntu nka Hamani ariko arazungurusha Mordekai tenebe yosigara bari ko bifilma babikamera ku mugoroba bishiramo tekereza uri nka Mordekai wicaye rero riko amakuru ngene yagenze urebe ngene ibintu byabaye haleluya yo biryoshe nkuko uba wicaye muhira abasore mwe ntimwobyumva neza biza abamama n'abapapa bubatse ingo wicaye mu rugo uri kurara abasede mariage yawe niho ubona umunezero wago urugo nayo uwo munsi nta munezero wumva umunezero wumva ku munsi bakuzaniye sede uri kurara ati kumbe byari biryoshe Esteri nawe Mordekai yicaye muri saro abona Hamani amujanye muri dushe abona mujanye muri saro abona agiye kumwambika abansi bawe n'Imana igiye gukoresha abakuvuze nabi n'Imana igiye gukoresha abakwishe ale de talabosh n'Imana igiye gukoresha Hamani abwira ahita yicara aravuga ati karabaye Bwana sifiwe karabaye ibintu bibaye kuri Mordekai sindavyumva nigiyewe mejeje gukora ibinini muza gukurikirana amakuru gusa muraza kuraba uzi ijambo umugore we yamubwiye ati ntiwari umuzi wariwe ko ari umuyuda kutanguye gucurangurizwa imbere yiwe uzomushobora niwe mugiriye inama ariko mu nyuma cyane mubwira ngo ko ari umuyuda asangwa ari umuyuda asanga uri umusenzi asanga upfukama asanga ufise akarago upfukamako ntabwo azogushobora ujya mu rozi no agiye gucurangurizwa imbere yawe osema haleluya kandi aho nyine Hamani yari afise invitation yatumiwemo na Esteri avuga ati nakundi ndagiye kutumire natumiwemo na Esteri ngo dusangi amen ntazi bikurikira ntazi igikurikira ageze ku kirimba batangiye kujya bataranajya umwami abanza kubwira Esteri musaba ushaka ndakigukorere naho kibi gice ciki gihugu ndakiguha
Esther aravuga ati jya muheze ejo muze mubanze mugaruke nza kugusaba nanje kwiyumvira neza ntugahubuke numere wa mupasiteri nababwira ngo umupresident umwe yaramusabye ngo ndagukorera ikingunguru uniforme z'abanyeshuri z'abaririmbyi uniforme z'abaririmbyi upanze utagira ikibanza utagira urushengero y'abantu basaba bagasaba nabi uyu mugoroba wagirwa amahirwe uze gusaba neza gusaba neza ngwejo muze mugaruke asubiye muhira abwira Vashiti ni Vashiti ni Zereshi aramubwira ngo nongeye gutumirwa kandeje arasubirayo umwami yongera kumubaza aramubwira ati Esther nyarutsa umbwira icyo ushaka numva njewe nkeneye kugaba aramubwira ati nta kintu no gusaba ngira mpfe atiki atugira upfe wewe tayari umuntu agira nyici ati ninde ati nuyo nyene twisharanye yitwa Hamani tikandi nagira yice jewe jenyene agira yicane nabasenge banje nabamuyomba banje agira yicane na Morodekayi etinde Morodekayi wa wundi umwe yankiza tinone ko ari mu bayuda kandi abayuda bose ukawasinye ko bagira bicwe nguyo mwanya umwami asa nk'ufashwe n'ibisazi ndashaka ngo Imana ibateze ibivumvuri ibateze abantu bameze gute asa nk'ufashwe n'ibisazi asoka hanze Hamani tikarabaye ndapfuye ngo acaye kubita mu birenge bya Esther ngo amusabe ikigongo timbabarira hariho umwanya wo gusaba imbabazi n'umwanya atari wo gusaba imbabazi niba atazi gusabye kera umuriro tugiye kumanura niba cyihanye cyo ndakubwije cukura arapfa uyu munsi umviriza ndababwire kurugutura neza munyanganire kuri terme nkoresheje ugura amatwi yawe neza Imana yo mwijurikira yikikintu irica umuntu Imana niyo yica ubwa mbere gusumba abantu bose none wowe ntiyakwishe umva ko byamunaniye kwihana ko byamunaniye guca bugufi aricwa mu izina rya Yesu Kristo nguyo mwanya amina semeni haleluya uyo mwanya umwami arinjira aravuga ati karabaye neza ubu neza ugo mufatira umugore wanje ku nguvu hano ku kirimba nyene ngo abasirikare baraho bafata igitambara bagipfuka Hamani umugabisha w'ingabo yarahagaze aho aramubwira ati mwami urabizi uyo mugabo yashinze igiti mu rugiwe ntibari bwabivuge ariko kubera ko babonye yuko bihinduza aravuga ati ibintu biraza kuduhindukira reka nababwiza ukuri nabo bafatikanije nabo n'inzu bakoresheje mu kukurogeramo niyo nzu n'inzu bakurogeyemo uwayitanze ngo bayikurogeremo natahindukira Imana yawe aricwa Kendiko navuga ibintu mutariko murumva neza n'ahantu bakuroge umuntu wese yabigizemo umugambi ngo bakwice nabi ndakubwiza ukuri natagaruka ku Mana ngo sema haleluya uriya mama yambaye impuzu y'igitenge hagarara wewe nyene iyo si impuzu y'igitenge wambaye wewe nyene Imana irambariye ngo ndakubwire abagombye kukwica Imana irasubije muri ico kinogo ize gute ibasubije muri ico kinogo ndatangariza umuntu afise amakuru yuko yarozwe yagiriwe nabi abakugiriye nabi ugiye kubabona kuri plateau gikinde kiki abakugiriye nabi abaguhanze abatumye upfa nabi Imana irihagurukiye
imana irihagurukiye. Sema haleluya. Abakwishe nabi imana nayo igiye kubica nabi. Mwami uyu mwanya ngo umwami atanga itegeko aravuga ngo mwihute. Ico giti yashingiye Morodekayi akimanikwe ko. Mu gitabo cya Esiteri igice cy'icenda uhereye ku murongo wa mbere haravuga ngo nuko ku munsi bwaca abayuda bapfa birahinduka. Wa mwana w'Imana uri ngaha mw'iri koraniro ntabwo gipfuye, ahubwo imyaka yawe Imana irayongereje mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo gikenyutse, imyaka yawe Imana irayongereje. Wonyemera ukazamura haleluya. Ntabwo gipfuye ahubwo birahindutse. Birahinduka. Haleluya. Birahinduka. Esiteri aja mu kibanza cya Vashiti, Morodekayi aja mu kibanza cya Hamani. Umwami acatanga itegeko uwo munsi aravuga ngo ubutunzi bwose bwa Hamani mu bukomorere Morodekayi. Umva mvuga iki kintu kiri prophetike. Komorerwa ibyawe byose mu izina rya Yesu Kristo. Komorerwa ibyo bagutwaye byose mu izina rya Yesu. Komorerwa. Komorerwa Imana nibivuze. Komorerwa ikintu cyo cyose bacanye batwaye bafashe Imana iravuze ngo gikomorerwe mu izina. Niba arakazi gakomoregwe, niba urugo rukomoregwe, niba amagara meza yakomoregwe. Mwari no koraniro hari abantu bari bafise ingwara bivuje ku baganga batandukanye bagerageje ahantu hashoboka kugira ngo bivuze babura umuti wo kubavura. Imana irambariye ngo ndababwire ibakomoreye amagara meza. Bakomoreye amagara meza. Komoregwa ibyawe, komoregwa umugisha wawe. Warakoze hahembwa abandi, ariko Imana iragutangarije mwaya masengesho kuri umunsi wa gatanu. Komoregwa. Komoregwa. Ibagizwa amarira n'imibabaro, ibagizwa amarira n'agasuzuguro, ibagigwa abakugaraguca gati bakubwira ngo twereke iyo Mana yawe, twereke Yesu wawe, twereke iyo Mana uvuga. Umviriza ndakubwire ugiye gukomorerwa ibyabo. Mwenyemera mugahaguruka mugatera haleluya. Vuze guhaguruka mu byumve kabiri mumeze gute, mwabaye gute? Kutuguma wicaye navuze ngo muhaguruke cyangwa inyuma ni mu nyumva. Yesu ashimwe cyane. Imana ni guhagurukije. Imana ni guhagurukije aho hantu. Imana ni guhagurukije aho hantu. Imana irakwimuye aho hantu. Imana irakwimuye aho hantu. Imana irakwimuye muri ako kazi. Imana irakwimuye muri ugo rugo. Imana irakwimuriye ahandi hantu heza. Imana irakwimuye mu kindi kibanza ciza. Imana irakugiriye neza. Semeni haleluya. Reka nababwire ari umuntu ari hano azotelefona na muganga akubaze ngo ko nakikubona. Yari yaramaze kukumenyera ku buryo na nimero zawe wazizi ku mutwe. Ukarabizi ko burindwi utonda. Dogiteri wawe ngo ni dogiteri wanje. Dogiteri wawe ni Yesu. Ntabwo nyumvise ubuzamu icwahiro ku mwami wacu Yesu. Umviriza ndakubwire uyo muganga agiye kugutelefona kubaza ati none bimeze gute? Bimeze gute? Kuri kakabutike aho rusaba ko tudeni baguhamagara ariko ko tutakikubona kuri liste y'abanyamadeni utakiriko ubabwira ngo byarahindutse. Sumira muri supermarket, sumira muri alimentation nziza, ibintu vya
reka ndagutangarize mu Ruvumera barakuzi muri Caguwa, barakuzi muri Caguwa ati turafise twakubikiye, bagiye kugutelefona ko tutakikubona bimeze gute, uti vyarahindutse nanje sigaye ndi mukamufromo, sigaye ariko nk'abantu b'Imana sema haleluya. Murabizi hari umudamu iminsi yose muhira buri mu gitondo azindukaho azanye igitunga, babandi bazengurusha ngo muragura itomati, ngo muragura irengarenga, azogaruka dufise stoke. Ndagusengera kuri uyu mugoroba gw'Imana iguhindure na stoke yawe, ihindure n'ibintu mu rugo rwawe. Ndabagire yo garuka buri gitondo hodi yikore tomati zijana, irengarenga za 20, igitunguru cha 10, ariko ibintu byahindutse uzohora ugura ku munzane, ugura ku kilo, ugura agapfuko, asema haleluya. Byahindutse babandi batembereza impuzu zo mwibarabara iwawe barahazi, ugeze kuri etape bagutelefone kwa Caguwa, kandi nagenda babwire bajya bacuruza zijya mpuzu ubona batembereza, bazana impuzu za nyuma, twe ducuruza impuzu za baro, bajya barangura impuzu za mwisho, barakubuza mu bya nyuma, bakuzi mu bya nyuma, bakuzi muri nimero ya nyuma, bakuzi mu byapfu ibi uzona gutelefone ngo igiponde nguragura igiponde murakizi, barakuzi ko wowe ugura igiponde, bakubonye baca bakoma amashi tumukiriya wacu araje ugiponde. Yekirageze nawe ngo uje kugende kuri Kotebu ugura gatunga, ugura gatunga. Abigiponde barakuzi, abazacaguwa za nyuma ni wowe bazi, indagara zabyize bazizana iwawe, zigikomeye ntibazi iwawe, baza byabyize baje guhombesha. Bashe mu izina rya Yesu. Kumvuga iki ndekiki. Haleluya. Kazone bakuzaniye igisore cikize, batwabonye bakwiranye na wowe none uri umukecuru. Erega hari igihe imyaka, hari igihe ibihe biduhondagura bakatubona nk'abazee kandi tukira abajeni. Bakuzaniye fiance, kumbe bakuzaniye ikizee kingana na sokuru wawe. Izina rya Yesu. Abazimu bagire gute? Bashe. Umukobwa yavyumvise. Sanga bamaze kumuzanira ikize. Iko kuzanira ibize kandi abajene bameze neza bagihari. Nawe ukazona urumusore mwiza kubera ko wambara ibipantaro bitari kuri ndri byakugize umusaza, tujya mutama tumushire nyokuru. Iyo ni karande ikuve ko mu izina rya Yesu. Haleluya. Reka dusenge Imana, reka ndabareke. Reka dusenge. Amasaha aragiye. Bwana Yesu asifiwe. Ndatangaza muri iri joro umwami arabura itiro ku buzima bwawe, umwami arabura itiro ku buzima bwawe, abakomeye barabura itiro ku buzima bwawe, abahambaye barabura itiro ku buzima bwawe, babandi bicaranye dosiye yawe muri ambasade runaka barabura itiro ku buzima bwawe, barabura itiro. Amen. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Numva no hano waje uri kw'Imana. Sema haleluya. Sema haleluya. Ari dosiye zibiri zizingurutse ku buzima bwawe muri aka kanya nyene. Vuga ikinde kiki. Bwana Yesu asifiwe. Hari dosiye zibiri zizingurutse ku buzima bwawe muri aka kanya. Nyemera usamure haleluya.
iri joro umwami arabura amahoro ku buzima bwawe. Aba bantu ni bane ngo bazamure haleluya. Iri joro igitabo kiraza kuzinguruka ku buzima bwawe urorereye igihe kirekire. Umviriza amazi yakuzikurukiye mu izina rya Yesu. Semeni haleluya. Igitabo cyamaze kuzinguruka. Imana irambariye mu gitabo cyamaze kuzinguruka. Sema haleluya. Igitabo cyamaze kuzinguruka ku buzima bwawe. Hari umuntu akomeye ahantu ukorera agiye kuguhamagara muri biro. My God, ndile pasha katarabaya. Semeni haleluya. Hari umuntu akomeye ahantu ukorera, chef wo hejuru agiye kuguhamagara kandi agiye kukuduza. Abantu bameze gute? Twazamura haleluya. Imana iguhinduriye akazi wewe nyene we ndiko ndabwiye. Imana iguhinduriye akazi. Umushahara uhembwa ntawo nzi ariko Imana igwijije gatano. Twazamura haleluya. Semeni haleluya. Igitabo cyamaze kuzinguruka. Igitabo cy'ubucurabwenge, igitabo cy'icibutso, igitabo wari wanditsemo. Imana yakwibutse. Mana yanjye. Igitabo cyawe cyazingurutse nawe. Igitabo cyawe cyazingurutse nawe muri aka kanya. Namba wumva wafashijwe ko makaruru. Mana yanjye. Igitabo kirazingurutse mu izina rya Yesu Kristo. Mureke manure ducake twitahire. Sema haleluya. Sema haleluya. Igitabo cyazingurutse ku buzima bwawe. Ibyo bintu bagutayemo, ibyo bintu bagushizemo, Imana irabigukuyemo, ibigushinguye. Ariko ejide nzanira inyundo n'urubaho n'umusumari nkwereke. Twazamura haleluya. Ihute kwikrinyarutsa. Iri hano Mana yanjye mbegiri yerekwa mwayizanye ngaha gute. Nzanira inyundo n'umusumari. Semeni haleluya. Nimuzamura ibiganza ku mwami w'abami. Nimutere haleluya. Aba bantu ntabwo babyumva. Imana hari ibintu igushinguyemo. Hari ibintu igushinguye. Urubaho rugeze hehe ngo impanure n'ingoga. Reka nababwire iyi nyundo. Hari ibintu igiye guhonda mu mutwe. Hari ibintu igiye kumenagura. Hari ibintu igiye araboshekete. Semeni haleluya. Iri jambo gira fatira umusuma. Bagize uko nyene bafata utunama bagira cyo bafata inyundo. Baracumita, barahonda, barasubira bicuza bakabwabona. Ariko rabica Imana ikoze igize gutya ikuyeyo umusumari bagushinzemwo. Imana irawushinguye mu izina rya Yesu. Vuga ikinde kiki. Uyo musumari baguhonzemo, bakwinjije mu mubiri, bakwinjije mu mutwe, bakwinjije mu biganza. Imana irawukuje inyundo. Retelebo litaida inofa litekos ratetereshekete. Iyi ni nyundo yo gushingura kandi ni nyundo yo kubahonda. Ukuri kw'Imana wagize yerekwa mu bye byabaye uratabawe uyu munsi mu izina rya Yesu. Ugiye kujya musinzirire, ugiye gutora agatiro. Umva nakubwire, umviriza nakubwire mama. Imana irambariye ngo ndakubwire ngo iherezo ry'ubuzima bwawe rigiye kuba ryiza gusumba intango ya mbere.
bari bazi kugiye gukogwa n'isoni baraca. Wigeze utunga V8 warayitunze watunze amajipe menshi ariko usigaye uri kajorite atasha ofisi ugenda Renode. Imana yo mwijuru yakugaburiye ikintu cyose ugiye gutunga amajipe agezweho mu busaza bwawe. Hari umwana wawe hamwe n'umukwe wawe bagiye kugira akanama bakugurira umuduga mwiza. Cyo ni ikimenyetso. Umva ako kanama bakamaze nk'igihe ufise udukuru na dukeya twaje. Kuzanya no ngikonfirm ibyo yakubariye igiye kubizana. Reka ntangariza umuntu yipfuje kukugirira nabi ariko haza abandi bantu bamuja mu matwi batuma atakugirira nabi. Imana yo mwijuru igiye kumubuza amahoro. Babuja mu matwi ngo hapana banye hivi na hivi natabiza Imana iramuha impunzi iramukubye. Si kubera kuri mama wawe ariko Imana yibutse imirimo yawe, yibutse ibikorwa byawe. Umva igihe gito vuze giki gito uzugaruka ngaha wewe ufise kontake ubushima Imana uzobivuga abantu bazobiba ugende ko nababwira ibintu bimeze uko. Ari gihe mu vyumva nka wa wundi tumenyeye yewe n'umushitsi nitumenyeranye ntanzi mwe mwaramenyeye ariko reka ndakubwira ivyo Imana igiye gukora ugiye kubishingira naye wewe. None ari byo twavuganye ko Imana yabikubwiye ni kenshi bikubwiye uyu munsi none iteye ko kashe reka manurira iki kintu muri rusange. Ikintu Imana yakubwiye cyose mwaya masengesho kirusura ariko mufise amasezerano canke nta masezerano mufise. Jewe n'abantu dushaka turarenga hano kuri kw'Imana. Sema haleluya, sema haleluya, sema haleluya. Mwaya masengesho amasezerano yawe aruzuye. Ntabwo mubyumvise va mu nzira wa musore we. Sema haleluya, amasezerano yanyu aruzuye. Mbonye sinyatire ya nyuma y'Imana. Birabaye no kuri kw'Imana. Birabaye no kuri kw'Imana. Birabaye no kuri kw'Imana. Abavyumva ni batera haleluya. Nimuzamuri bigana n'abasengera mu izina rya Yesu. Iyi ndwi irahera muvise nahe. Sindiko ndabamotiva ngo mungurira gasoda nanje no kigurira. Sindiko ndabamotiva oya
oya imana arikirikira kirambwira ngo ndababwire ngo ibahaye ubutoni nk'ubwo yahaye Esiteri nk'ubwo yahaye Morodekayi. Mana yanje zamura ibiganza ndabasengera ku Mana, zamura ibiganza ndabasengera ku Mana. Imana ikora ikintu, Imana yigeze kutubwira ikintu, iratubwira ikintu ngo nzokora ikintu muri Isirayeli uzocumva iminzerere izovuga mu matwi yiwe. Imana irambariye ngo ndakubarire kandi igiye gukora ikintu ku buzima bwawe, igiye gukora ibintu mu bana bawe, igiye gukora ibintu ku muryango wawe uzocumva. Mubanze mu ndebe mumanura amaboko gatoya. Imana irambariye ngo ndakubwire ikintu igiye gukora kigiye gutuma iminzerere ivuga mu matwi yabo, mu matwi yabo. Ngo warabyumvise none byitegereze, mbega hari ikintu na kimwe kinanira Imana ivuze? Mbega hari ikintu na kimwe kinanira? Ngo kandi ibyo si kigoye kuhoraho. Ngo si kigoye, uruhijwe n'iki? Si kigoye. Biraciyemo baye umuntu muzima, biraciyemo baye umuntu, biraciyemo. Semeni haleluya. Igucishije hagati yabo bose babireba. Timureka agende, yari yabivuze tubyumva. Imana yanabihanura tubyumva, yari yarabitubwiye ko azovamwe umuntu akomeye. Oh haleluya. Oh haleluya. Ibyawe ntibizoba mu kinyegero, Imana izobyereka abantu bose, bazobimenya, abantu bose bazobibona. Atuzi ko yari yarabitubwiye birabaye. Sinshaka gusenga umwanya munini, iyo tuzoba dufise umwanya iminota nk'ibiri cyangwa itatu ndabari kuri mutahe. Ejo tuzirwa imbere y'Imana dusenga twumva ijambo. Amen. Kurota injyajya yawe yakwihishamo, yakwinyegeza, maze kuyirota uyihishurirwe, Imana yikwereke. Ngo ni mwene data kumbe niwe yakwishe nawe, ngo ni mwene data kumbe niwe yaguhambye. Uyu munsi Imana ize kumukwiriye. Naho utagira iyo ngabire ndagusabira ku Mana wiguhe iyo mpano, uze kumenya abansi bawe, umenye n'abakunzi bawe. Uzamure senge. Mana mu izina rya Yesu, Mana mu izina rya Yesu, nakiriye uwepo wako Baba. Ndarekuye ukubaho kwawe mw'iri koraniro, ndarekuye ukubaho kwawe mw'iri koraniro. Niba hari umuntu yaraziritse, niba hari umuntu yaraboshe, niba hari umuntu yari mu mwobo, ndatangaje ngo aveyo muri aka kanya. Vayo bagarutse bahinduye iyindi system. Bagarutse umva baravayo. Wowe senga reka kuraba abandi, wowe senga. Robo sheketerebo yiningo tayuteka
senga senga reka guceceka senga senga ya 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 ha ya 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 ha ya 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 le 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 le. Ntabwo muri ko murasenga muracecetse, ntabwo muri ko murasenga muracecetse. Tuzi ijwi ryawe uhamagare Yesu, uguma umuhamagara guma umuhamagara. Naachilia moto la 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 kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Out. Senga mwene data senga. Tuk. 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 Fasha abantu inyuma, fasha abantu. Fasha abantu. Fasha abantu hari kimani kirakora. 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 Hari kijuri kirakora. Hari aya ya 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 ya. Aya ya 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 ya. Vuga ngo Yesu. Bivuze bakeya n'amajwi matoya. Semera ngo Yesu. Hey. Semera ngo Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Naachilia moto. Naachilia moto. Naachilia moto. Dakuye umuriro. Haguruka. Uzunguka guca ugenda. Zamura ibiganza. Uguma uzunguruka uza guca. Ugaruka. Aho nyene nako kapeskani. Ugenda guca ugaruka. Ariko ko mutariko murasenga bimeze gute? Ko mutariko murasenga bimeze gute? Zamura ibiganza kuri Yesu. Rimwe. Kiramanura umuriro reka gusamara. Rimwe. Mube hafi abantu aho hagati. Ndiye guharura inshuro indwi. Rimwe. Gumiza ibiganza hejuru. Jewe mvuze rimwe nawe uvuga Yesu. Ndatanguye ndabivuga inshuro indwi. Rimwe. Kabiri. Gatatu. Hehe. 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 Kane. Murekure. Murekure ningoga. Murekure muvemo. Murekure muvemo. Murekure muvemo. Gatanu. Gatandatu n'umuzuro w'umuntu. Tugiye gusemerera cyane. Nabari muri pfire. N'ahantu bakuzirikiye. N'ahantu baguhanze. N'abantu bagushize. Hari iwanyu. Hari ku musozi wanyu. Bagiye kubyumva. Ko Yesu yakubohoye. Tugiye gusemerera cya gatandatu. Gatandatu. Rakura. Fasha abantu bari inyuma. Fasha abantu bari inyuma. Tugiye gusemerera ijyanyuma y'indwi.
kindwi n'umwuzuro w'Imana indwi gitangaza kigiye kuba ku buzima bwawe indwi bivuga uri kuragenda genda sema haleluya sema haleluya sema haleluya haleluya ya kane haleluya ya gatanu haleluya ya gatandatu iyi ndwi turaca twitera hejuru haleluya tapo shoketelebo teketaya zalibine yafaye amashimeshe ku mwami wacu Yesu Imana yagushinguyemo ivyo bagushizemo mu izina rya Yesu amashimeshe ku mwami wacu Yesu Kristo fatisha ikanwa ryawe utera inama fata ituro ry'ikimazi ry'igicaniro wihutwe hanyuma tumarizane tuheze tutahe tera intambuko fata icucu kimazi cyawe Mana ibahezagire Mana ibagirire neza ariko hari umuntu afashijwe mwiri koraniro ngo azamure ikiganza kuri Yesu gusa basi zamura ikiganza niba wakiriye uvuge amina sema amina sema amina sema haleluya sema haleluya Imana igushinguyemo uwo musumani Imana igushinguyemo ico giti cyari mu gakaraza kawe cyari mu mugongo wawe cyari mu kiyunguyungu cyawe cyari mu kuguru kwawe Imana irakigushinguyemo mwizira turahejeje ejo turabandanije isaha zitatu mu gitondo ca kare abazobatizwa sizeri uzoye mugeza tuje kubabatiza amen mugire ikirenge mu cya Yesu muvutse mu ndwi nziza Bwana sifiwe sana muvutse mu ndwi nziza hari ubundi ari mu ikoraniro atari bwakire Yesu yumva yo kwakira Yesu ejo akavuga bwa kabiri akabatizwa mu mazi menshi yo barimo simbona neza epfo wumva ukeneye kwakira agakiza utari bwakire Yesu nta urimo komera amashumwa wacu Yesu tera inambo kuze hano irukanga mbiyo mbiyo ariko nitwokomera amashi Yesu ngwino nawe we utari bwavuka bwa kabiri ngwino wakire Yesu ngwino wakira agakiza ariko mukomera Imana amashimeshi kubwaba bantu ariko mukomera amashumwami Yesu kubwaba bantu we utari bwabatizwa ukeneye kubatizwa ngwino sema haleluya iyo umuntu umwe akijijwe mwijuru haba umunsi mukuru nimukomera Imana amashi kubwaba bakobwa ba Yesu bavutse nawe nimba ucicaye ukaba wumva ibyo muri gusunika nirijwe Imana yari ikeneye kukubwira uze kandi basengere vuga ngo mwami Yesu ndagushimiye kumpaye agakiza uyu mwanya bavanwe n'ibyaha Satani
ndamusezereye sinzongera kumukorera mbaye umwana w'Imana mbaye icari mu gishasha ndiko ndaja mu ijuru. Yesu wandika izina ryawe.